turabaye kaze mu kiganiro cyacu igihe cyo kwihana abariko baradukurikirana muri televiziyo yacu ya No Repentance No Event TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu igihe cyo kwihana. Uyu munsi rero dusanzwe turi kumwe n'abatumire bacu, abatumire b'abanyeshure muri kiganiro cyacu. Turabona ngaha abanyeshure bashika batanu muri studio. Reka tubanze tubahe kaze banyeshure muri studio zacu, mwisange, hanyuma abariko baratwumviriza, abariko baradukurikirana twagomba mubanze mu bidondore. Murakoze cyane. Je nitwa Igihe Maria kuri CC Andre Angestion Comptabilité. Yego cyane urakoze. Igihe Audrey, turabona ubundi mwigeme ngaha nawe yambaye uniforme. Nawe mwigeme uramutse abariko baratwumviriza wongere widondora. Murakoze cyane. Nanje ku mazina yanje nitwa Igihe Belize, ndi umukristo ndiko nja mu ijuru, nkaba niga kuri lycée municipal Kinama muri leta. Lycée municipal Kinama muri leta. Turabona ngaha n'undi musore yambaye nawe uniforme. Nawe twagwaye ikaze muri studio zacu za No Repentance No Event TV. Nawe twagumburamutse abariko baradukurikirana wongera ubidondora ubabwira uburi. Murakoze cyane. Bayitwa Karol David, ndabanguze cyane. Niga kuri lycée municipal de Kinama. Ndi umukristo ndiko nja mu ijuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane David. Hanyuma turabona n'abandi ngaha bambaye uniforme zitandukanye n'izaba bambere mubona aha. Turabona umwigeme nawe nyene ndabona anezerewe cyane, aranezerewe kuba muri studio zacu. Ariko imbere yuko dutangura iki kiganiro nawe nyene twagomba tumwe ijambo yidondore, ababwira akazina yongera aramutsa abariko baradukurikirana aho muherereye hose ku isi. Ego murakoze cyane. Naje nitwa Agnes, niga ku ishure Eterake mu Carama ku mayira abiri. Naje niga mu wa mbere mu gisata ca banki ya assurance. Mugisha Agnes, urakoze cyane kandi twabaye kaze. Turabona kandi n'impande ya Mugisha Agnes turabona n'undi mwigeme nawe nyene yambaye uniforme nk'izuwa mbere. Sinzi ko muba mwiga hamwe nawe twagomba tumwe kaze muri studio zacu, aramutse abariko baradukurikirana hamwe aho mutuye wese naho muherereye, yongere abidondore ababwire uwari kaze. Murakoze cyane. Twabwira koze isanzwe twigana n'uyu kuri Eterake, mwiga deuxième banki ya assurance. Kiruta byose nuko ndi munzirije ku gakiza kandi mfise n'irindi zina nahawe maze kumenya uwo mwami Yesu Kristo yanyise Mutoni. Bari bahezagiye. Yesu ahezagiye Mutoni. Murakoze cyane rero, numva unezerewe, ndafise umunezero udasanzwe wo kubana namwe muri studio zacu za No Repentance No Event TV. Televiziyo rero nkuko benshi bayimenyereye badukurikirana ikiganiro cyacu igihe cyo kwihana, kandi iki kiganiro iminsi yose cyaba kivuga ku munsi wa mbere guhera isaha 9 z'umuhingamo. Rero turabahaye ikaze bene data muriko mugana muri urwo rugendo kuja mu ijuru. Ariko rero nagomba ndababaze tugatevye, duhere kuri Mugisha Agnes. Mugisha Agnes, watubwiye ko wiga kuri Eterake cyo kimwe na Anike. Mbega mwotubwira iryo shure Eterake niga ko abatahazi bariko baradukurikirana, hari abatuye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, muri Kongo, abari muri Afrika ikanda bari kwisi. Mbega nk'umuntu akeneye kumenya Mugisha Agnes na Anike aho yiga, yo bazahe yo cahe byogenda gute, abatahazi muhabagerekeza gute? Kuvuga mu majambo make ngerageje kugenekereza ku ishure twiga ko riri ukuvuga riri muri quartier Carama ku mayira abiri, aho basanzwe bazi ko ari ku mayira abiri. Baraduga gato bakarenga hotel Musagara, hama barabona amashure ariko nk'izi uniforme twambaye, bagahita bakabaza hama niho bokora n'uko mubana Yesu agumugisha. Mbega Anike mugenzi wa Agnes, nawe wogira cyongera ko kugira ngo nawe wongere ko abariko baradukurikirana nk'igihe bakenera inyuma y'ikiganiro kugira ngo babaze byinshi kubyo tugiye kuvugana, namwe bo batora gute haco kugira ngo cyo Agnes yavuze? Ego cyo nokongeraho nuko yavuze ko riri ku mayira abiri, icongeye ko uciye haruguru wijanye bararya witi
hepfo yaho bita kw'Indo witi no kuvuga ibarabara rya witi riva mu Kinama ibarabara ry'umunani Yego. yego cyane ushitse ku ihuriro ucumanuka gato amashuri yacu hari hoba hari icyapa cyerekana ko iryo shuri bagita Iteraki Yego. yego cyane ushitse ku ihuriro ucumanuka gato amashuri yacu hari murakoze hoba hari icyapa cyerekana ko iryo shuri bagita Iteraki Yego haranditse ko Iteraki washitse hariho pancarte urashobora gusoma urakoze cyane Anike mbega Iteraki niryo zina canke imfunyapfunyo y'iryo shure mwoshobora kutubwira Iteraki mbaja mu make ico isigura Iteraki ni imfunyapfunyo Iteraki irasigura ngo École Technique Entrepreneuriale du Mier d'Avenir de entrepreneurial Miedo d'Avenir de Javenedo cyane urakoze cyane Anike na Agnes hanyuma turabona kandi abigeme n'umusore abigeme babiri n'umusore ndabona nabo baranezerewe cyane kuri muri televiziyo yacu none reka tubwire tuduhe kaze umwigeme wacu yavuze ko akazina kiwe yitwa Audrey nawe ko mbona uniforme wambaye ndabona handitse ko ngo Saint Andre mbega ga Audrey nawe iyo Saint Andre iramaja hehe abatahazi nk'abaherereye mu gisagara cy'Ubujumbura ikapisi yose nk'abo bakinira cyangwa bakeneye kumenya byinshi kuri iryo shuri riri amaja he ngo tugerekereza neza Ego murakoze cyane Saint Andre iri mu Kinama hepfo y'isoko ni impande y'ikaburimbi uri gutera ugenda kumutakura uca kwibarabara ushahabona hoteli Saint Andre ni haruguru ya Eglise Pentecote Eglise ya Pentecote ndahabona mu Kinama ngaruguru uri kuri Pentecote uvuye mu gisagara uvuye mu Kamenge ni mu Rwanda rw'u Bafuku ahantu gifurege kirekire ndahabona ndamaze kwaca gake turabona ngaha n'undi mwigeme yavuze ko yitwa Berize wavuze ko uri mu rugendo ruja mu ijuru nawe watubwiye nibatubwiye aho wiga nawe turabona wambaye umwambaro ariko umwambaro hariko igicapu ku ruhande rw'umutima wawe ngo tubwira abariko baradukurikirana iryo shuri wiga ko aho riherereye abadukeneye nyuma y'ikiganiro mbega mutora muti Ego murakoze cyane je niga ku ishure rya Lycée Municipal Kinama iri muri commune Ntahangwa ishure rya kera beshingira abo babahazi nk'abari mu gisagara ca Bujumbura beshingira abo babahazi ishure riri impande y'isoko uva mu Carama iri impande y'isoko yo mu Kinama ya kera hambavu yaho bita kwa Siyoni ubu ni isoko shasha bubatse impande y'akabare iri muri quartier Muyinga beshingira abo babahazi Heka niho muca munivuna n'umusase yageze ku muruhuka muri pause Ego sa akanoti arashaka akanyota murakoze cyane Berize wakoze turabona na David nkuko yasanzwe atuye ko ari David nawe widondoye bariko baradukurikirana nawe mbega ngoba uri kwishure ryawe kuko impuzu wambaye umwambaro wambaye ndabona hari ikimenyetso nawe ubwawe ushobora kubwira bariko baradukurikirana nawe iryo shure aho riri mbega bo gukenera ubutora gute cyane byogenda gute nk'uko uyu mwene data yivuze iryo shure rimwe rimwe Ntahangwa aha impande kwa Siyoni isoko rishasha uvuye ku isoko rya kera uje gusaba gatoya tubashika turiga turi ku ishure rimwe dusanga imirimo y'Imana tukorera hamwe murakoze cyane urakoze cyane Yesu aguhe umugisha mwene data David rero mu kiganiro cyacu igihe cyo kwihana uyu munsi nkuko mwavyumvise abatumire ni Mugisha Agnes ni Anike ni Audrey ni Berize na David kaze rero muri studio zacu nagomba ndababaze mbega mwese musanzwe mukijije kabanyeshuri mwese murakijije yego reka rero duhere kuri Mugisha Agnes mbega Mugisha Agnes ikiganiro cyacu igihe cyo kwihana turavuga ijambo bita kwihana n'ukureka ikintu cyose kijanye n'ubugome bwa Satani ikintu kitavuye ku bugome bw'Imana cyose ukavana n'icyaha kandi iyo wavuze ngo kwihana si ukwihana hama gusubire kubikora kwihana n'ukureka ukavuga ngo ndabyihevye ndaretse byose hanyuma nkurikiye icyo kintu ngomba gufata mbega muri kiganiro igihe cyo kwihana nawe nk'umukristo mbega agakiza kawe igihe wakizwa byatugendeye gute tugira muri make igihe wakiza ukuntu byagenze mbega byarakoroheye muri make ngerageje kuvuga igihe nakizwa ntabwo byari byoroshye kuko mu muryango iwacu kuva atabantu bari bakijije bari bahari ariko kubw'ijambo nagiye ndumva kubw'ijambo ijambo ry'Imana dusoma hano nagiye ndasoma
byaratumye mpinduka kumbure ibyo nahoramo kera singabigenderemo, byaratumye ijambo rigira ubushobozi mu buzima bwanjye, bituma ibyo nahora nkora ntabisubiramo. Par exemple nk'uko turi abanyeshuri, nk'uko turi abajene, ugasanga umujene angana nka jewe uriko urakundana n'abahungu canke turi ku ishuri tukagira amatrisheri, ariko ibyo byose maze gukizwa nkamenya ijambo ry'Imana, nkamenya icyo Imana itubwira n'icyo itubuza, ibyo byose byarashoboje guhinduka. Rero ntabwo byanyoroheye, byari bigoye, ariko hari igihe umwana w'umuntu naje gukizwa nibaza ngo ndaje gukizwa ibibazo sinzosubira kubibona, ariko ntibyari byoroshe kuko narataha nkataha mu bantu badakijijwe, ugasanga twandagwana intambara z'uko njya gusenga, ariko Imana igirira ubuntu iramishurira ibanga ryo gusenga, agasenga Imana irancira inzira. Rero ntabwo byari byoroshe mu gakiza, kandi twakiriye agakiza ntabwo biba byoroshe, ariko tuba tugiye kurwana intambara, ariko izo ntambara tuba turiko turarwana niziduha imbaraga kugira ngo dushobore guhagarara muri ako gakiza neza dushikama. Urakoze cyane, uravuze ko warwanya intambara nyinshi, intambara wagiye urwana uhura nazo, ababyeyi wavuze ko batari bakijijwe, mbega kuva ukijijwe ushika iyi saha n'uyu mwanya ni ikihe kintu ubona woba warungutse? Ikintu noba narungutse mu buryo bw'impemu ni uko ubu kare ntari nzi gusenga, ariko uyu munsi ndashobora kuba nogira umutwaro canke nkabona uwundi mwene data akeneye n'ikindi kintu nkaja ku mavi nkasenga Imana. Urakoze cyane, uravuga ati jewe ikintu nungutse nuko ubwa mbere ntari nzi gusenga, ariko uyu munsi iyo ngize umutwaro canke ngize ikibazo runaka ndafata umwanya wo gusenga, ndafata umwanya wo kwinginga, uwo mutwaro nkawushira imbere y'Imana. Anike, nawe niko byageze? Mbega nawe wahuye intambara nk'iza Agnes canke wavukiye mu muryango ukijijwe woho kumbure, canke byagenze gute kugira ngo ukizwe nawe? Murakoze. Je kugira ngo nkizwe nagira ubuntu n'Imana, ubundi nahora nsenga mu ishengero ry'abantu bakijijwe, ariko sinari bwatahure agakiza ico arico. Wari bwatahure agakiza ico arico? Ego nari nakuriyemo umenga ni ibintu ndabimenyereye uko bisanzwe, ndagenda gusenga nkasohoka, ariko igihe kimwe Imana ingirira ubuntu ninjira repentance, noneho izina repentance ricarimbamwo mba mu buzima bwo kwihana. Repentance biva kwihana? Ego ricarimbamwo ndihana, nakira agakiza, ariko maze kwakira agakiza mu ntambara nagwanye, ntabwo nigeze rwana intambara z'ababyeyi muhira kuko nabo barabitahura, ariko nabaye mu buzima bwo kurwana intambara, kuko iyo ukijijwe hari ikintu uba wakiriye kinyuranye n'ibyo wahoramo. Abagenzi wahorana barakuvako, inshuti zikaguheba, bakabona yuko winjiye mu bintu bitagira umumaro, ariko muri ico gihe nyene iyo usenze Imana irakwiyereka ukaba mu buzima bwo gusenga. Wavuze ngo ntibari bwatahure iby'agakiza, none aho wasengeye bwa mbere mwasenga cyangwa byari bimeze gute? Wotubwira muri make kuva ukijijwe, kuko watubwiye ko bitandukanye, ni ikihe kintu wungutse cyangwa nibihe wahebye ukiri aho bwa mbere wari wowe waravanye nabyo ukitandukanya n'ibyo byaha uyu munsi utagikora? Wotubwira muri make. Ego muri make aho nahora nsenga si kuvuga ngo ntibasenga, ariko jewe muri jewe ntibyari bwambemwo kumva kuba mu buzima bw'agakiza. Ntibyari bwabo ubuzima? Ntibyari bwabo ubuzima ngo ijambo rimbere ubuzima muri jewe. Ngeze ku ishure nifata nk'abandi bana, mu kuja mu birori twaragenda, mu gukundana n'abahungu twarakundana, aho hose narazana rumuririmbyi nkaririmba, ariko sinari bwatahura ibanga ry'Imana. Iyo umaze kugira ijambo yuko hari ibyo uhebana nabyo ukamatana n'Imana. Rero muri kino gihe namaze kumenya inzira y'agakiza, namaze gufata ijambo muri jewe irimbera ubuzima. Ubu abagenzi twagendana kera si kuvuga ngo narabahebye, ariko umwanya twabana, umwanya wo kuyerera, umwanya wo kuja mu birori, ubu nawuhereje Imana, nza kuba mu ngoro y'Imana kugira ngo numve ico nshaka, ko nta kindi twahamagariwe nk'abajene muri kino gihe. Ibindi byose wobikora mu isi, ariko nta mumaro birimo, umumaro no kwibera imbere y'Imana. Yego, murakoze cyane Anike, urakoze cyane, ukuri uratubwiye neza ko hari byinshi wahinduye, kandi ndumva koko hari byinshi wahinduye. Mbega ga David nawe ko David nawe nabona ari umusore mwiza, kumbure nawe iby'agakiza byagenze gute kugira ngo bibemo? Mbega byarakoroye nawe cyangwa wavuke mu muryango ukijijwe, cyangwa byagenze gute kugira ngo ukizwe? Jewe mavuka yanje navuke mu muryango ukijijwe, ariko ibyasubira ko agakiza kari muri jewe. Ushaka kwitwa umukristo mugabo udakijijwe. Ushaka kwitwa umukristo ariko ingeso ufise zitagaragaza byo kuri umuntu yakijijwe, yatandukanye na kamere y'umubiri.
nko majya ndashya nko mujya mu make je mu buzima bwanje uri Imana mu gucuranga umuririmbyi uri umuririmbyi uracuranga mu ishengero yego ariko cyasigura ko ibyanka bigenderamo cyasigura ko tunywa amatabi cyasigura ko tutagendera mu busambanyi ariko ibyo byose aho nshikiye muri repentance narabonye guhinduka mu mutima wanjye warabonye guhinduka mu mutima wawe ko nagiye numva ijambo ry'Imana nagiye mbona bene data ni ukuvuga ngo twagiye dufashanya muri byose ndigisha gusenga nahora senga muri Pentecote ntarakizwa ntaraza ngahaya ariko ikintu cyo gusenga ntaco narinzi sinzi gufata umwanya ngo mbane n'Imana ni ibintu nk'ibyo urakoze cyane David wavuze ko wasengera muri ishengero rya Pentecote bwa mbere kandi iryo shengero rya Pentecote wasengeramo nubwo byari nuko wavuze ati kuva mvuyeyo no kuva uyu munsi nakiriye Yesu mwana mukiza mu bugingo bwanje hari cyane namwakira ariko ngendera muri kamere y'umubiri ntabwo nigeze nkizwashikame nakoze ibindi byaha kandi nkijijwe nkinyegeza mu byaha kandi nkijijwe ndi umurokore ariko maze gushika muri repentance uravuze ko ubuzima bwahindutse completely uramenya icyo cyo gusenga uramenya icyo cyagakiza mbere uyu munsi bava ko n'abantu bakubonye bashobora gushimira naye Kristo mbega Gaudreye nawe byakugendeye gute kugira ngo ukize ubwa mbere waho usengera hehe ntabwo wari ukijijwe wari urusengera muri Katolika byagenze gute kugira ngo ukize Gaudreye ko mbona no muri Katolika abantu bariyo basenga kandi babuduhura abagenzi inshuti n'abagenzi abavyeyi iyo kuri ko babwira byagakiza barakwiye ko basenga we byagenze gute kugira ngo uyu munsi hama uve muri Katolika muziye mu barokore cyo byakugendeye gute ugira gato maja mu make uko byakugendeye yego nkuko turasengera muri Katolika uko ntabwo nari gutijwe na gato kandi ngo murasiba mu isengero haravuga ijambo siniga no ko muri deri tushe ku mutima wanje ariko maze gushanga muri repentance naje ngahijya bavuga ijambo numvume ngo umutima wanje bagukoze ko cyane bakora ku byaha no bangenderamwo umutima ngiye gufuka amasaba y'imbabazi nshabuko siniga ijambo ryagakiza muri jewe hakiri mvuti nagendera mu byaha narabesha naracisha ku ishure naragendera muri copinage n'abahungu ariko maze gushika ngaho ijambo ryagize impact mu mutima wanje numva riteye kumva no korera Imana numva binteye kwihana mu mutima wanje numva no korera Imana nk'umujene wa kino gihe nukuri kuva mu gihe kinahindusemo cyane nukuri aho mbaye n'abantu bakije cyane ariko ubwanje sinari nkinjye na gato mu mutima wanje nari nkigendera mu byaha narabeshe abavyeyi kugiye kushura atari yo ngiye ugasanga tugiye mu birori by'imiziki n'abandi banyeshure ariko aho tumariye gukizwa twumva ijambo mu mitima ikagira ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu ubu ndavuga ati narahindutse cyane kuko ndamaze kumenya ijambo muri jewe rya jambo rivuga ku mutima wanje mfite Imana ngiye gufansa y'imvu nakoze cyane imbere yawe urakoze cyane urakoze kandi ubisiko bitakoroheye wahinduye ubuzima ijambo ryagize impact ku mutima wawe yaguhindura ndumva ko ari ibintu bikomeye Berize nawe turabona ko watugiye kwiga kuri municipal Kinama kandi watugiye aho hariho exactement abo gukenera cyangwa bukenda kumenya ivyigisho cyangwa ubuzima bwawe nago marero ndakubaza nawe kabiri mbega we byagenze gute kugira ngo kizo kumuna muri iki gihe bitoroshe ibyagakiza cyane abantu benshi batakitahura byagenze gute we murakoze cyane je kugira ngo nitwe usanzwe sinovuga ko byangoye cyane uko famille twabana bari bakijijwe mu nyuma rero bamaze ko bakijijwe nanje ndakizwa ndabatizwa mu mazi menshi ndaba muri kamenyere ho nejeje kubatizwa nja muri chorale nyene ndaririmba ariko ndirimba nkiri mwisi sinareka kuja mu birori sinareka gusohokana n'abahungu tukanywa inzoga tukaryoherwa nkanabesha muhira ko ngiye gusenga ariko ntagiye gusenga mba muri ubwo buzima nyene imisi itari mike kuva muri je nakiriye gakiza muri 2012 mba muri ivyo bintu nyene bya kamenyere ariko igihe kimwe nicara ahantu numva ijambo ry'Imana umukozi w'Imana umwe arigisha aravuga ati Yesu yasize icubahiro n'ibyamuryohera mu ijuru asiga ubwiza asiga ibintu byose byamunezereza ndavuga ati none nanje ko noba narakiriye Yesu umukozi w'Imana aravuga ati none we nimba warakiriye Yesu niki wahevye ku bwa Kristo ndavuga ati ndicara ndatekereza ndavuga ati Imana none je niki noba narahevye ku bwawe ndicara umutima wanje numva ndacira imanza cyane
mu nyuma ngira ubuntu bwo kumenya ishengero rya Repentance and Holiness Church riri mu Carama. Ndaginjiyemo numva ijambo ryaho risa na ryarindi, numva mu mutima wanjye ngize intuntu n'agahinda by'umwanya nataye. Niho naca afata decision ndavuga ati Mana je ngiye gukizwa by'ukuri, bya bindi bya kera nahora ngenderamo ndabiheba, bya bindi byanezera ntangura kubyikuramo. Kristo aranshoboza kuko na Kristo yahebye ibyamunezera. Niyo mpamvu nanje ibyari ibyambera inyungu, ibyambera ko ari umunezero wanje, byari ikirori canje, naciye ndabifata ko ari ubuhombe. Ubu ndashima Imana, ndi umwana wayo kandi ndi umukozi wayo. Imana y'ijuru Yesu aguhe umugisha. abariko baradukurikirana namwe ndabibutse ko tukiri muri studio ya televiziyo yanyu no Repentance no Event TV. Rero turacabandanya ikiganiro cyacu igihe cyo kwihana. Turumvise ukuntu agakiza aba bajene bitigeze biborohera na gato, bagiye bahura n'intambara, bagenda bahura n'ibintu bidasanzwe. Nagomba mbaze mbega Audrey, abariko baradukurikirana nk'urundi rwaruka, abandi banyeshuri batumva ibyo gusenga, kuko muri iki gihe usanga bari mu marigara, usanga bari kuri za bici, abandi ugasanga bari mu tugaturi, ugasanga basohotse. Mbega Audrey, niki abariko baradukurikirana nk'abajene mu basigira nk'impanuro kugira ngo muri iki gihe bashobore guhindura nabo bamenye iyi nzira y'agakiza mwafashe? Niki wahanura? Murakoze cyane. Ikintu hanura abajene bakanye ko mu isi nta munezero uriyo, nubwo wogira nta nyungu nabonye mu birori byo mu isi, nta kintu kimwe nabonye nakuye mu byaha nagendeyemo mu isi. Hanura ko bova mu byaha bakavana nabyo, bakaba umunezero uri mu Mana ingene umeze. Iyo umaze kwakira agakiza mu bugingo bwawe, hariho umunezero mwinshi uronka cyane gusumba umwana ukiri mu isi. Nibyo mu isi uri kuraba ibirori biryoshye cyane, ariko iyo umaze kwakira Yesu n'umukiza mu mutima wawe, hariho ubundi munezero uronka usumba umwaronka wo mu isi cyane. Rero twaba twakorera Imana abajene ba kino gihe tugifise imbaraga z'ukuri. Hariho kenshi abatavuga ati Mana iyo imyaka iza nkiri nayo gukorera ko bati ndashaje simushoboye gukorera Imana kuko nari gukora nkiri umujene. Rero twaba twakorera Imana tukiri abajene, tukabwiza ubutumwa abantu bakihana, kuko twe tuzokora ikanguro mu isi. Duhaguruka abajene twambara imbaraga, dusengera igihugu, dusengera imiryango, dusengera abakozi b'Imana, twambara imbaraga z'Imana. Twumva nahanura abajene bakina. Urakoze cyane bari baradukurikirana, bariko barabyumva, bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Afurika yose kandi abatuye ku isi yose bariko baradukurikirana, bariko barakurikirana televiziyo yacu imbonesha kure ya Repentance no Event TV. Atakwihana nta juru, nico isigura. Murakoze cyane. Reka tubaze Anike nawe nk'impanuro icyo yoshikiriza uwaruka, abandi bajene nk'abanyeshure yobasigira. Mbega ubahanura iki cyane ubafasha iki kugira ngo uyu mwana nabo bashobore kuba muri inzira y'agakiza umunsi Kristo azoza nabo sange ari abantu by'ukuri batabereye kuba mu bikodiro? Ubahanura iki Anike nawe? Cyane murakoze. Nk'ikintu basigira abajene, uyu munsi nagira iteka n'Imana ryo kuba imbere kugira ngo noneho ndi bubasigire. Ntibyari kamenyera, ariko usanga ico ndi bukubwire ni wacakira, hari igihe usanga kikugiriye umumaro. Ico nagomba guhanura abajene ba kino gihe, sinje kubabwira yuko ibyaha byo mu isi bibishe utarabivamo by'ukuri biraryoshe, ariko hari umunezero wundi uruturida urusha uwo mu isi umaze kuba mu Mana by'ukuri. Ubundi mu isi ibyaha tugenderamo bidukwegera urupfu, cyangwa ugasanga ubaye mu byaha, muri kazoza kawe ubaye mu progreta ku byo caca wakora. Ushobora kuba uri umukobwa ukavuga ati ngomba ngikirori muri kino gihe, ariko ugasanga muri ico gihe ukuye yinda, utwaye inda yishushu, noneho ukazoja kwicuza ngo ese yo menya, kandi iyo menya nayo ntigaruka mu nyuma. Ariko je nagomba kubanura nk'abajene nuko bohinduka bakava mu byaha, bakaza tugakorera Imana muri kino gihe tugifise imbaraga, kuko hari igihe hazogera igihe tukifuza gukorera Imana itagikunda. Ariko muri izo nguvu zawe ufise, nimba uri umujene aho uri, nimba uri umusore, nimba uri umwigeme, hambana kugira ngo uve muri ibyo bintu uze mu ngoro y'Imana. Kandi nta handi bikundira, ntibizokunda uri hariya nyene, ariko nimba byaranse kubivamo, tera intambwe uze mu ngoro y'Imana, hose niho tubohokera. Imana ibahezagira. Urakoze cyane Anike, urakoze. Reka umusore wacu David nawe watubwiye ko nawe bitakoroheye, ariko haraba urundi rwaruka rwishe ko baradukurikirana, hari abahungu bangana nawe, hari abamama, hari abapapa, eka hari n'abandi benshi bariko baradukurikirana mu rwego rwose w'abantu bari kuri ino si. Mbega nawe nk'abahungu cyangwa abapapa,
abataramenya Imana cyangwa abandi urundi gwaruka wobahanura iki mbega ubasigira iki kugira ngo nabo bashobore kuba muri inzira y'agakiza? murakoze cyane. Bo ku mpanuro no batekera nuko Yesu ku musaraba yarabirangije, yadupfiriye ibyaha byacu, yaheze cyamunezera nkuko mu ndata yivuze. Kino batekera nuko bokwena kubwamba ijuru buri hafi. Imana ntizoraba ngo uri ministre, Imana ntizoraba ngo umunyeshuri, Imana ntizoraba ngo umuririmbyi, Imana ntizoraba ngo ari umuzishe, ariko izo jojana umutima wawe, jojana umutima wawe jeje. Ntazoshika mu adashiye kuri Yesu Kristo. Iyi ni impano no bahanura nuko bokizwa imitima yabo ikama igihe cyose, ko Yesu ni gato akagaruka. Aho zo mwanya n'isaha ashobora kuzira, ariko iyo ni impano mbona bashikizwa no kanya. Ego murakoze cyane turabashimiye mwebwe mwari mwaje mwabatumire mwe mu kiganiro cyacu igihe cyo kwihana muri studio z'imeresha kure ya Nori Pentest Event TV atakwihana nta juru. Turabakengukiye rero twizeye ko abari ko baradukurikirana hari cyo bumutse kandi hari cyo gishasha barose. Twagomba rero tubasezere hanyuma mugire ibihe byiza byo Kristo yatanguye muri mwebwe bishikare kubandanya vyama kandi mushikare gukwiza inkuru nziza muri kwisi na hose. Yesu abahe umugisha murakoze. Twagomba rero turangize n'isengesho dusengere iki kiganiro n'abari ko baradukurikirana abantu bose batwumvise kugira ngo nabo iri jambo ry'abahinduye mukaba abo muri uyu munsi bishobore kubafata. Twagomba dusabe mwene data Anike asenge azamura isengesho, asengera ugwaruka, asengera n'abanyeshuri, asengera n'imiryango kugira ngo abantu benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza bushobore kubashikira. Kaze. Data mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, turagushimiye Mwami, turagukengurukiye kano kanya keza waduhaye ko kuba imbere yawe. Tugushimiye Mwami ku mwanya mwiza waduhaye wo kuganira n'abajene Mwami, si ku bwacu ariko ni kubw'ubuntu bwawe. Tugushimiye ukuntu watuzigamye umunsi wose, tugushimiye kubona wadushikanye kuri ino saha, kandi tugushimiye Mwami no kubyo tuvugiye hano. Mwami tukweretse amajambo tuvugiye hano hantu, reka ntaba impfa gusa ariko agenda akore ku mitima y'abajene, akore ku mitima y'abapapa n'abamama. Mwami kubwira ijambo tuvugiye hano rihindura imitima ya benshi, natwe ubwacu Mwami ritwigishe, ushikara utuyobora, ushikara utugirira neza kuko wowe mu ijuru uzobukoze. Kandi tugushimiye kubona nyagora ku ngoma Imana waduhaye agakiza muri kino gihe. Reka Mwami utugire umuco umurikira abandi, reka nyagora ku ngoma Imana aho tuzoba turi hose baze bahinduke ku bwacu. Ushishikare wigisha abajene ba kino gihe, wigisha abajene bo mu Burundi nabo mu bindi bihugu bitandukanye, bahinduke baze bakorera Imana. None Mwami nyaguhora ku ngoma tugiye kuva hano muri no studio, reka ujane nacu, reka uhezagire Mwami Imana umukozi wawe, umugirire neza umugisha. Natwe Mwami Imana tugiye kuva hano ujane natwe tugirire neza, uturinde mu mayira aho tuja guca hose, imitego y'abagwanizi yose uyitegure. Mwami nyaguhora ku ngoma Imana tujane n'umuriro wa Kristo, ku ijambo ryawe riravuga ngo abamarayika bangu bahindura imiyaga, natwe basabye aho kaduhindura umuriro. Reka Mwami tugire imiriro aho tugiye guca, ijambo ryawe Mwami aho rigiye kuja hose ribe inkota isogota mu mitima ya benshi, rihindure benshi uzobukoze. Tugushimiye ku byabaye byose nyaguhora ku ngoma, tugushimiye no kubyo wimirije kudukorera mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha, muzogire ivyigwa byiza kandi muzogire n'ibibazo byiza. Ndayize ko mugiye kwinjira muri cyagihe cy'amagizame. Yesu ashikare kubagirira neza, muzogire umwimbo mwiza. Murakoze. Yesu abaho umugisha.